bakunzi bagaseke BTV nkuko musanzwe mumenyereye tubandanya tubashikiriza ibiganiro cyane cyane kuvyerekeye amagara yacu. Rero mu miseze twagirana ikiganiro n'uyu mutumire mu mwanya azaza kubashikiriza kuvyerekeye ingwara zo mu mutwe, ngira mwarumvise byinshi yashoboye kubasigurira. Uno munsi rero sivyo tuza gukorera ko, uno munsi tuza gukorera kuvyerekeye ubumuga bwo mu mutwe. Ubwo nabwo rero murazi yuko usanga buteye ikibazo mu kibano, usanga biteye ikibazo mu gwaruka, eka bigatuma n'imiryango usanga bitameze neza. Rero nanagaje kondera umutumire ni wa wundi nyene nkuko musanzwe mubimenyereye. Uno munsi nawe nyene yemeye kudusangiza ibimeje kubashikiriza ubumuga bwo mu mutwe. Mbega ubumuga bwo mu mutwe butegwa n'iki? Mbega biva kuki? Mbega umuntu ayibona ryari? Ibyo byose nibazo za kumubaza kugira ngo ashobore kuduhereza umuco. No munsi tuganire kubijanye n'ubumuga bwo mu mutwe, ari ikibazo gikomeye cyane gose mu miryango, mu kibano, muri societe, bivanye n'ukungene abantu babuzi babufata, ugaca usanga birateye ikibazo. Ubumuga bwo mu mutwe no busigura fatiye ku rugero rw'ubwenge rufatiye ku myaka umuntu aba afise. No kuvuga umuntu w'imyaka itatu, umwana w'imyaka itatu arafise urugero rw'ubwenge. Hare mvuze ubwenge reka ndabisubiremo ko nabivuze uheruka. Mvuze ubwenge simvuze ubumenyi bwo mu ishuri, ndiko ndavuga ukungene umuntu abayeho, ukungene umuntu atoreye inyishu ibibazo vya buri munsi, ukungene umuntu yadauta ku kintu gishasha, ukungene umuntu yigitaho akitaho n'abandi, aganira n'abandi, ukungene umuntu akura kuva kivuka gakura kevoriwa neza. Tuvuze rero ubumuga bwo mu mutwe tuba dushatse kuvuga yuko urugero umuntu aba afise rw'ubwenge ruba rutajanye n'igihe naho yategereza kuba ageza, ufatiye ku rungano, ufatiye ku bandi basanzwe banganya imyaka. Mu Gifaransa aho bavuga neza abavuga bati ni retard mental, bavuga déficience intellectuelle, déficience mentale, canke bakavuga que c'est un déficit développemental. Murakoze. Mbega tufatiye nko hajya ku uruyoya rukivuka, urashobora kubona yuko ashobora yavukanye ubumuga bwo mu mutwe? Uruyoya rukivuka hari ukuntu abaganga bakunda kubiraba. Hajya uruyoya rukivuka hari ibintu bita ama réflexes. Ama réflexes bayita mu Gifaransa les réflexes archaïques ou les réflexes de la naissance. Mengo na ma réflexes shika kundwi. Hajya umwana bamushira urutoke mu kanwa bakaraba yuko ashobora konka n'ingoga, afite iyo réflexe yo konka. Hajya umwana hari ukuntu umwana ari nko kukamatera canke kuri kwikusa, umera nko murekura hasi ukaraba hari ukuntu agiye kugwa aja kurondera equilibre wenyene. Hajya umwana ufata urutoke ukarushira mu kiganza ciwe, umwana afise sante nziza yo mu mutwe, umwana adafise ubumuga aragumya. Hariho n'umwana ashobora kukugumya urutoke ukanamuterura yafashe urutoke. Hari ama réflexe niyo kenshi baraba, canke umwana arira avutse, uwo mwana abakomeye. Ubundi hoho ivyo nivyo ahanini bishimikiza ko mukuraba yuko uruyoya rufise ubumuga bwo mutwe canke rukomeye. Hanyuma rero bagaca baza baragwihweza uko imisi igenda, bakaraba yuko rutera imbere nkuko bisanzwe. Mfate nko ku mwana nyene, tugire ku mwana nyene gutinda shika n'ijya myaka itatu, hajya kenshi umwana ashobora kuja mu ishuri. Birakunda yuko umuvyeyi abona ati uyu mwana wanje arafisa akabazo ko mu mutwe, canke hariho ushobora gusanga nk'umwana yigunze, ugasanga ntari kumwe n'abandi, canke ugasanga ntashwashwanutse, canke ugasanga umwana urabona yuko umwanya wose agoyagoya. Mbega ivyo umuvyeyi arashobora kubibona, canke mu kibano barabibona, canke impaka bije kwa muganga? Mu bisanzwe ubumuga bwo mu mutwe, j'ai déficience mentale,
buri categorize hariho si bumwe hariho ubumuga bwo mu mutwe bwimbitse iyo bita déficience mentale sévère cyangwa profonde nk'ubwo nkaho biribonekeza neza umwana hari umwana uramubona yuko naho bataraja ku ishuri hariho umwana usanga ashikanye imyaka 3 ataramenya ataratangura kuvuga cyangwa ugasanga psychomotricité yiwe ifise retard nini cyane canke ugasanga umwana ashikanye imyaka 3-4 aracigira ko umwanda mutoyi canke umwanda mukuru ugasanga umwana mu bintu byose bigize ubuzima bwiwe aguma ari inyuma ugasanga umugiranije n'abandi bana ugasanga ari inyuma ntatera imbere nk'uwo biroroha cyane gose yuko umuvyeyi canke abo baba hafi yiwe babona yuko afise ubumuga bwo mutwe ariko hariho nka déficience mentale légère umwana arinda kura akazoshika akiga akaja no kwishuri abavyeyi wiwe batarigera bacanikanda yuko bafise ubumuga bwo mu mutwe aho rero ishuri niryo riheza rikaza kuvyerekana ni wa mwana uzosanga ashika mu wa mbere akakubita imyaka 2-3 agashika mu wa kabiri bikanka ukabona nyene yuko muri rusangi adashoboye kubandanya ishuri ubundi hariho n'ibindi bimenyetso umuntu ashobora gufatirako navuze ibintu byo kuvuga umwana atevye canke ntashikire urugero rukwiye rwarangaje navuze ivyerekeye kudatera imbere mu ajya ama etape ya psychomotricité no kuvuga kwicara kwavura kwicara guhagarara kwirungera gutambuka bigateba cyane hari nico novuga kijanye n'ubuhinga ubuhinga hariho ico bita ama test psychométrique bakunda gukoresha aba psychologue aba psychométricien ni nama test ushobora kubaza umuntu n'abakuze ayo ma test barayabagirako bakaraba ico bita quotient intellectuel ni nk'urugero rw'ubwenge umuntu aba afise ushobora kwerekana yuko ari umuntu ameze neza atabumuga afise canke abufise bagira na classification bakavuga abantu bafise ubwenge burenze abari hagati na hagati n'abafise ubwenge budakwiye no kuvuga bafise ubumuga bwo mu mutwe urashobora no kuraba kandi umwana hari abavyeyi usanga baryoherwa iyo bafise umwana atekereje cyane ugasanga mama ariko aravuga je umwana wanje ni nka n'imirima ntarira ndamusiza ahantu ndiko ndakora udukorwa twa misi yose aguma atekereje mu bisanzwe nko muri psychologie dukunda kuvuga yuko umwana ari sérieux un enfant sérieux est un enfant malade umwana atekereje cyane hamwe uri kuramwihweza ubona umengo umuntu akuze aguma hamwe atarira atarovandika ibintu uwo mwana adakubagana uwo mwana aba ari umwana afise ikibazo quelque part cyo mu mutwe ni ibimenyetso muri rusangi ni nk'ivyo uretse yuko bigenda birarutana bivanye n'ukungene bivanye n'urugero rwa déficit mental umuntu afise mbega iyo umuvyeyi aromarutse yuko abonye yuko umwana ashobora kubise utugorane two mu mutwe tukibonekeza amutwe kwa muganga birakunda ko ashobora gukira mu bisanzwe ubumuga bwo mutwe muri rusange ntibukira bisigura yuko kwa muganga ikintu bashobora kuvura ni nk'igihe ubwo bumuga bwaherekejwe n'iyindi ndwara ishobora kubivugwa kwa muganga aho kwa muganga barashobora kumuvura ahasigaye ikintu ahantu bashobora kugica bamufashije hari amacentre spécialisé amacentre agira education spécialisée y'abantu bafise ubumuga bwo mu mutwe ko ngaha hariho hamwe nko ku mutwenzi hariho centre 5 Kizito hariho centre Akamuri aho barafise ukungene bafasha abana usanga ama prise en charge à plusieurs niveaux aba psychologue aba orthopédiste
aba ergothérapeute n'abandi bivanye n'ingorane zibonekeza kuwo mwana. Hari gihe abavyeyi bashobora kwiyumvira ati uyu mwana wanje ko avukanye ubumuga baramuvuje byaranse reka ndamugubize muhira agume ngaho iruhande yanje ndamukurikirana iruhande yanje akibagira yuko umwana ashobora kuja mu masantre yose muheje kuyadondagura kandi akavamo ikintu gikomeye cyane. Rero sinzi ico wobwira ko abavyeyi kuko hari gisho gusanga mu kibano n'uwo mwana usanga yigunze wenyine kuko kandi bana bagiye mu ishuri. Mu by'ukuri ubumuga bwo mu mutwe ni ikibazo c'amagara mugabo ntibisigura yuko umuntu yamaze kuba foutu hakarimbo y'igifaransa bavuga ngo tu n'es pas perdu. Ni ukuvuga urashobora kuba ufise ubumuga bwo mu mutwe mugabo uronse icyo no kwita prise en charge cyangwa assistance ugashobora kugira icyo uvuyemwo ugashobora gukora akazi canke gukora kurangura imirimo ijanye n'urugero rw'ubumuga ufise.